iyo ubuzima bwawe budafise communion n'Imana, amasolution utorera ibibazo vyawe, hari igihe hari amasolution uza gusanga atandukanye n'iciyumviro c'Imana. Rero ugomba kumenya ngo ubucuti bwawe n'Imana, ubusabane bwawe n'Imana, muri ivyo bihe ugenda uracamwo, kugira iyo habitude, kuba ufise igitondo cawe, kuba ufise umugoroba wawe, kuba ufise umwanya wawe ukonsakra kw'Imana, Imana izoza yubahisha uwo mwanya wawe, iyo ukuganirizemwo. Ico ni ikintu ugomba gukora, haleluya, n'ikintu wewe kigufitiye inyungu, kuko ntiyavugiye ubusa, birabaho, birakoreka. Birashika nk'uko muri eglise umuntu akaza akakubwira ingorane karacamwo, wowe nawe ukumva ko ari ingorane utari bwumve, naho uri pastor ukavuga ati ingorane je sene bwayumva, ikibazo sene bwacumva, ukumva kirakuremereye, ukumva nawe umenga kiraguhejejemwo inguvu, ukumva umenga uri affecté émotionnellement, uravyumva. Ariko wagenda wagira gutya ukabona inyuma y'igihe umuntu aragarutse, umuntu arakubariye, umuntu aragushinga intahe, ukamubaza ngo vyagenze gute, agaca yariza yuko na wewe atacizere wari ufise. Ariko kandi ukavuga uti nukuri ibi bintu byari bikomeye, je sinumva ingene byari gushobora kugira gute. Ako wagira gutyo ukumva ngo Imana yabikoze uko, yabikoze uko, ikoresha abantu. Rimwe na rimwe Imana igakoresha n'inzira wowe udashobora kwibaza, igakoresha n'abantu tukibaza ko yokoresheje, kubera ko abantu b'Imana. Ibi si ibintu byanditswe gusa muri Bibiliya, ariko ni relation iri réelle kandi ifise efficacité. Nico gituma ndagusunikira no munsi muri kino gitondo no kukwibutsa kukubwira ngo naho woba wumva urengewe ugeze ahantu, ndaje kubwira ngo hariho Imana dushobora guhamagara gakora ikintu gishasha, gahindura situation yawe, muri ico kintu cyose kikumanura kigucinyiza, uhora akakugirira neza. Haleluya.